ni 40 ashake yihishe agira iki nzofatwa tu ugiye ni abahungu n'abakobwa turemwe ugutandukanye. Hari abantu bavuga ngo akesa afise amafaranga nayo mfise ndakenya rero kubera izo ziba zaruzuye hari ya makartier akesa afise amafaranga bikamugwa mu matwi avuga yagiye. Umuhungu umutwe wa mbere nuvuga ko ariko umutwe wa kabiri ni sexy uruwa vyo bisigura yuko ni gaki utazobona umuhungu ofete umuhungu yirukangamo mu bakobwa cyo kintu ko ari gitahura neza shaka ukurikirane abantu bakera intumwa iki basanga bafite abagore benshi tureka amategeko y'igihugu kuko amategeko y'igihugu ni kubwa sécurité ndiko bayibona sécurité y'abantu ni iki urumva mugabo tugiye rero mu vy'Imana mu vy'ijambo ry'Imana ukurikiranye meme abantu bakera bari hafi cyane n'Imana ntibari bafite umugore umwe. Yes, bakunzi ba STV ndabaramukije nongera ndabaye ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi. Nkuko mubimenyereye ni jewe nyine aho tuba turi kumwe n'abatumire batandukanye tuko tuyaga ku rukundo. Uyu munsi rero twatewe iteka muri STV ryo kwakira umuririmbyi abikora neza muri industry. Nkuko mubibona nawe suwundi turi kumwe na Mr. Nseka Mbabaye Akestan. Reka ndamwakire muri STV. Bro, salam. Ego ni bon. Meze neza. Top. Ndakwakiriye muri STV. Muri STV ni hondi. Nakwakiriye nanje ugira kandi. Si hondi none. Yes, turi hano rero mwabonye umutumire wacu turi kumwe na Akestan. Muramuzi benshi muramubona ibikorwa vyiwe ariko uyu munsi ntituri ngaha kugira tuvuge kubijanye n'indirimbo canke kubijanye na music. Turi hano kugira tuyage tuganire nawe kubijanye n'urukundo. Nkuko babivuga abaririmbyi nawe nyene bararirimba urukundo barabizi nawe nyene baraja mu rukundo barabibona nabo nyene ingene biba bimeze. Turi ngaha rero kugira tuyage kubijanye no ico no kwita guhemukirwa mu rukundo. Mbega uri umuntu novuga ngo umuntu w'umustar umuntu uzwi birashobora gukunda ugahemukirwa n'abakobwa umwe babiri kandi ubura umuntu ushobora kuvuga ati gender se visibility mumva abantu benshi barambona ndumubeje birashobora gushika ugahemukirwa nyene mu rukundo nka wewe kuri wewe nka Akestan. Uranda kugira ikintu kimwe ajya ugiye kuraba cyane abaririmbyi genre simvuga abaririmbyi gusa aba star mu ncamake n'abantu usanga bahemukirwa cyane urumva usanga bahemukirwa cyane kandi kubera donc ijya titre yabo urabona ko abakobwa turabazi umukobwa n'umuntu akunda titre uko ayibona arakunda titre arakunda money ego agakunda kandi na visibility y'umuhungu aho nuko mvuga ivyo akunda ku muhungu kenshi abakobwa rero iyo ukundanye n'umukobwa for example nkaje nkakundana nawe mfise abantu je nabo tuzi naye urumva wowe rero kuri jewe wakunze soit titre soit money canke visibility mfise rero abagenzi banje ijya titre iyo wanje bayifise kandi bayinsumvye. Par exemple tuje mu muziki nka Big Fizzo n'umugenzi urumva yaba titre yaba money même visibilité visibilité abantu ntibakunda bimwe muri look urumva donc igicapo c'umuntu ntibakunda bimwe mugabo tugiye muri money tukaja muri titre Big Fizzo aransumba rero mugiye jewe mvuze ati reka ngo tugende swat dusohoke tugaca duhura na Big Fizzo nawe muragira amitié muri umwanya muramenyana ariko urayibona canke tugahurira mu bindi bintu canke tugahura muri concert canke tukagenda gusa kumuramutsa bisanzwe rero wa mukobwa acavuga ati aha mbonye canke menyanye n'usumba umusheri wanje vya bintu uko umukobwa akaba agiye
mbeho bimaze gushika bakaguhemukira wewe si rimwe canke si kabiri. wibaza ko abo bakobwa baba baguhemukira kubera iki? No nivyo nyine nakubwiye, abakobwa barakunda cane titre, arakunda titre. Arasho kubona ati ujyanya asumba umusheri wanje kiniki akaba yagiye. Yego. None abakobwa bose wewe mukundana bagukundira titre canke? Apana, abakobwa bose mukundana, buri mukobwa wese kwisi urukura ntahura nibijya bintu bitatu nakubwiye. Titre, monnaie, donc na physique y'umuntu y'umuhungu, kimwe muri ivyo nivyo ategerezwa gukunda. Ariko si kuri bose twari abana tugifise imitima. None ndakubaza ikibazo, kubera iki ntarabona umukobwa avuye hiyo onye mu mazu akomakomeye yagira mu miduga aje kurondera umuhungu urumva wikimuga yariko arasegereza kwibarabara, nta titre afise ujya muhungu. Uriko yibona yirirwa yicaye kuvuga gende ntakumuterura, wewe uwo mukuzanira we mukunda wa mukunze nyene rega hari urukundo gukuri jewe kuri Jefferman na mukunzi urukundo nyene gukuri. Nubwo we mwoba mukundana akomeye mugi agacishikirwa niyo accident urumva niyo problème kamushikira ugasanga nyine ubuzima buranse bivanye na accident swati yahuye naho cyangwa ingwara yahuye nayo kamuzingamika, uwo muheba je te jure uwo muheba nubwo bari umugabo wa mwasima nk'ivyo navyo nokwemera bitaraha. Sawa mugabo memenya ko ari uko bonde ni wewe kuri wowe uvuga ati Jesse maze guhemukirwa n'abakobwa barenga umwe canke babiri, uti banshobora kuba bagukundiye nyene iyo titre. None wowe kuri wewe nta titre ufise uburyo uvuga ati je none kubera iki abakobwa bompeba canke? Navuze ko bankundiye titre mugabo bankundiye kimwe muri ivyo bitatu. Arashobora kuba yankunze kuntu ndemwe tu uriko yibona, akaba yankunze ati bon akese ndamukundira kujya kuntu nyene asanzwe aremwe urumva, ndamukunda kubera yita akazi kiwe iki uriko yibona. Hari abandi bakurikira titre kandi abo turababona mu bisanzwe. Umuririmbyi wo mukurikiye ukurikira kubera ngo ari umuririmbyi arakubona bien urumva, canka ubona ati bon akese. Hari abantu bavuga ngo akese afise amafaranga mfise ndakenya urumva. Rero kubera izo ziba zaruzuye hariya mu quartier akese afise amafaranga bikamugwa mu matwi avuga yagiye. Ntibirashika nawe ugahemukira nk'umukobwa kuburyo agenda yidoga ati Jeffrey Marcus yarambabaje ibintu nk'ivyo nyene, wowe ugasanga uwo mukobwa yari yagukunze atagukundira iyo titre canke ibindi bintu ufise? Ikintu kimwe kuri isi nta muntu atarahemukira. Utarahemukira umukobwa umaze kuhemukira umugenzi wawe urumva. Kandi umuntu arashobora kuba gukunda nta mukunda muga ukamuhemukira kubwa kayerere gatonya gusa, ashobora kuba ariko arakora swat ukuntu yifata canke iki bigatuma umuheba urumva, canka kuvuruga urumva bigatuma umuheba ariko wewe batavyo yagomba bikamubabaza. Rero nushobora kuvuga ati ngo umuntu na swati ngo Jesse ndahemukira no bariho bamaze kuhemukira nanje bivuye swati ndaraba kwanza umukobwa ashobora kuba yankurikiye kubera akanyumva hariya na hariya, reka rero nanje ngire gute abona sinobandanya nawe aca ndamwihota. Mugabo urumva cagikomere bagutera nawe urumva yuko hari abandi ugitera? None ivyo wonye ivyo nibisanzwe ivyo nibisanzwe. Nibisanzwe mugabo bavuga ngo ico udashaka ko bagukorera nawe ntugikorera abandi. Wewe biramaze kugushikira uri basi umuntu ukunda byukuri akagukorera ikintu mu rukundo hamwe wumva umengo ntiwomuheba naho yorara arakora ibiki, je umukobwa ndamukunda sishobora kumuhemukira nshobora kumuheba bivanye n'urukundo muri wewe uba wumva ufitiye uwo mukobwa. Ndakubesha nene navuga ngo nubwo wogira iki ngo sinomuheba, je ndi fast cyane guheba, ndi fast gusa bivana n'ico uba wakoze. Ariko guheba vraiment sinokubesha ngo ni ibintu ninda gupanga igihe kirekire ngo ninda kuyumva ndaguhevye uramfungisha wapi, urankubita wapi, urakuravyumva. Rero ndi fast sinigira niyumvira kandi hariho ibintu bimwe ushobora gukora no kuvugisha bigatera bicika direct urakora ibona. Rero
sinokubwira ati ngo je ngo ndashobora gukunda nubwo noba ndagukunda gute hari ikintu ushobora gusa gukora direct aho nyene nkaca ndaguheba ego yes ni nk'ikihe kintu urukundo rwawe wamazemo nk'igihe kinini wovuga ati Jevre mu mukobwa twararambanye twarakundanye igihe kinini bivanye n'ingene twari tubanye mu rukundo ingene twubahana twumvikana ni nk'ibihe bintu bon byoba ukundira nk'umukobwa uvuga ati je umukobwa afise comportement dimeduku turashobora guhuza bivanye na comportement wanje bivanye n'akazi kiwanje na titre yiwanje ingene meze ni nk'igihe comportement nko ku bakobwa uvuga uti ibi amfite ni vyiza kuri jewe ndabikunda ivyo nkunda ku bakobwa nashobora kuba namukunda nuko nyine twankunda ega arashobora kugukunda akabikweka ko agukunda mugabo ugasanga gasanga nyene mani 40 ashake yihishe agira iki nzofatwa tu ariko kimwe gusa ninze ndamufata nundi muhunga aho onye nta excuse ntaki uwo abagomba gukwica ariko hariyo n'abakobwa batinya kuja mu rukundo n'abastar kuko bavuga ati ngo uri umustar ngo ushobora gukunda umukobwa umwe ngo ni vya bindi nyene aguma kubabaza aragufuhisha arakugira iki ugasanga nawe nyine mu rukundo rwawe ari azi uko ari kumwe n'umustar nawe nyine ntashobora kuba stable ivyo baravyibesha ko abantu biyumvira ivyo baravyibesha ko cause ndabwira ikintu kimwe meme muri eglise genda urabe baje baririmba muri eglise arashobora kwereka nk'abahungu nka batanu bamaze kumuhemukira muri eglise cyangwa umuhungu akakwereka abakobwa nka batanu bamaze kumuhemukira muri eglise hariho abantu mu makartier bakundanye n'abantu batarabastar ugasanga wanashimana n'abagabo babo cyangwa n'abashaka babo n'ugasanga byo bagirirwa birarenze bayibona superstar ahubwo n'umutima w'umuntu ukura kimonce kintu n'umutima w'umuntu kuko na Osama yarakunda ari Osama ariko bayibona rero urukundo kandi ikindi naco bivana n'umukobwa erega wawe umukobwa arashoye kugufata ku negligence avec negligence ugacusanga wewe hari ibindi vyiyumviro utangwe kugira gute ariko jewe mpora mbona abakobwa babagenzi banje ntibiramba ko ariko je mpora mbona abakobwa babagenzi banje vraiment akundanye n'umustar arumva ko ryohewe kubona akundanywe n'umuntu azwi umuntu nyene aboneka azwi n'izina ryiwe riguma rivugwa mugabo nyene ahobya ati jewe vraiment bijya bintu naho dukundanye simbona iyo bizoherera swat kakona uri kumwe n'abandi bakobwa mu ma concert canke akumva umengo nyene urukundo rwanyu ntaho ruzoshika kubera ubwira ikintu kimwe vomye ukundane n'uwo muntu ubibona kandi abigira ntabiguhishe akakwereka nimba yuriye stage yuriranye n'umukobwa ndakubwiza ukuri hari abantu même les pasteurs même abashehe urumva ni benshi donc no kubwira abantu nyene mu masite arasha no kubwira ati ngo je ndagiye muri mission ahantu kanaka none ubuzi vyarimo kuzoza wumva mu myaka iri imbere ati abantu uyu no mwana uyu mutama mwavyaranye uwo mutama umugabo wawe ico gihe yajino ukamukiyumvira n'umwana yavutse ryari vomye rero n'umuririmvyi abikwereka niko kazi kiyo umukobwa ashoye gufuha ngo kubera umuririmvyi yagiye muri ariko akora ku mukobwa muri video bakundana ataratahura exactement kajya kazi kiyo kandi kindi naco abakobwa mukwiye gutahura cyane cyane hajya abahungu bafise imitwe ibiri bisigura imitwe ibiri bisiguye ko baremwe urumva umuhungu umutwe wa mbere nuvuga ko ariko umutwe wa kabiri ni sexy urwavyo bisigura yuko ni gaki utazobona umuhungu ofete umuhungu yirukangamo mu bakobwa ico kintu ko ari gitahura neza ni gakenya cyane swat yaramaze kubicamwo wewe yaharageze igihe avuga ati reka ntekereze ngumane n'umukobwa swat ari muri tour d'âge mugabo uko sukuvuga ngo abigira ngo nta rukundo abafise n'umukobwa wiwe canyoya abafise umukobwa akunda me kubera ko ariko abahungu baremwe urumva nuko nyene none ivyo buryo ivyo bintu ni vyiza biremewe n'amategeko apana kwemerwa n'amategeko dushake tureke ivyo amategeko uziko je ntitaho cyane ibintu vy'amategeko y'igihugu canke y'isi me twiteho cyane ibintu vy'Imana sawa mbega nshaka ukurikirane abantu bakera intumwa iki basanga bafite abagore benshi
tureke amategeko y'igihugu kuko amategeko y'igihugu ni kubwa sécurité nuko bayibona sécurité y'abantu ni iki urumva mugabo tugiye rero mu vy'Imana mu vy'ijambo ry'Imana ukurikiranye meme abantu bakera bari hafi cyane n'Imana ntibari bafise umugore umwe ariko nta mukobwa no muzo kugira ngo yari afise ngo abagabo 2 3 4 yes de bon nk'ikintu basi wo hanura nk'abantu bakora ibintu byo guhemukiranira canke nk'abantu bakunda ivyo umuntu afise canke izina giwe coba nk'ikihe nyene kintu nuko nyene erega nabishize ku bakobwa mugana abahungu nuko umuhungu aragukunda kubera uri mwiza cyangwa akunda kubera ufite amafaranga cyangwa agukunda kubera ko swat uzwi mu gihugu n'abahungu rega nuko gusa cyangwa amataye kukibagira nivyo ni visibility mu bisanzwe n'abahungu nabonye nuko gusa abantu bigaragara cyane n'abakobwa urumva umuhungu murasho gukundana ugasanga wanashima wewe uri nk'umwana w'umukuru w'igihugu urumva mugakundana mugabo wamuvuruga gusa gatonya avuga yagize gute yaguhevye ukanatangara gaca agenda kwikundirana n'umuntu hoyo mu bitoki urumva ahevye umwana w'umukuru w'igihugu akagenda kwikundana n'umuntu n'umukobwa wo mu bitoki hiyo ariko umukobwa aruma shaka umugira amakosa nyabaki ijya titre ategereza kuyumako urumva ko bakobwa biragaragara cyane rero nuko bo ni nk'iyihe ngaruka mbi woba warabonye mw'ivyo bintu byo guhemukirwa oya guhemukirwa nta ngaruka mbi birimwo ahubwo harimo icigo harimo icigo nawe ingaruka mbi zozo ntidushoboye guhagarara cyane ku ngaruka mbi nka wewe umaze guhemukirwa n'umukobwa barenga 2 canke barenga nyene 3 sinzi 100 shine warahuye nibaza bon ni nk'ikihe cigwa wakuyemwo basi wewe icigwa nabona nakuyemwo oya bon icigwa nabona nakuyemwo nuko nyene ni juste ni adolescence uriko yibona imyaka ni iki niyo iha uburenganzira umuntu bwo gukora urukundo nyakuri wowe rero ntiwakundana n'abantu bakuze wakundana n'abadolescente nakundana n'abari muri adolescence nyene sinigeze nkundana vraiment hari abantu twakundana bansumbye ugasanga ansumba nka 10 ans canke 15 mugabo ni kwa kunye nyene urumva ko bari muri tour d'âge rero novuga ni imyaka niyo yubaka umuntu hariho mw'abakobwa barenga 100 hariho uwaguhevye ukumva nyene ko ubabaye mu mutima benshi kubera ko nabakunda nk'ubu mwohura mwibarabara nk'uwo muntu bon dufate ko muherukana ico gihe nyene guhemukira akagusigira igikomere ku mutima nk'ubu mwohura mwibarabara wo kwifata gute simple turayaga bisanzwe simple naramaze kubundi muntu waramaze kumenyera guhemukirwa no guhemukira n'ibisanzwe ivyo nibisanzwe nikihe kintu basi twakora kugira twebwe ugwaruka twebwe tuja mu rukundo twirinde guhemukira abakunzi bacu nubwogira gute ico ntigishoboka ni nko kuvuga uti nikihe ukora kugira ati umwana donc ujya mwana sinzi ko uruyoya sinzi yuko bamwita uruyoya donc ujya kiri muto na aza haguruka direct atambuka atarinze kwavura niyo mpamvu nakubwiye ni imyaka rero iyo myaka uyiciye uyigezemo ni lazima utegerezwa kugira ivyo yakurungisemo hariho abo ijya myaka ibashikire barungika mu rusengero ugasanga n'umukizwa umwe ewana hamwe usigaye murabo kukamengo ni debire kuko umuntu yakijijwe cyane amera nk'idebire uramutuka ntakwishura urumva uramukubita agatwenga kugeza wiyumvira ati umuntu antukana kwije mu mutwe kuko abantu bakwije mu mutwe umengo ewana umukubise na waragukubita urumva rero mu bisanzwe bivana n'imyaka ijya myaka uyigezemwe ikagurungika mu bakobwa ikaci yongera kandi kakurungika kuguhemuka shaka wiregura kubita bakubwira bati inkoni ishikira gufa nishikira ingeso
mureke umwana wawe yigire mu bakobwa wanashima umubwire ati peti kajya gakobwa ukabona gute umufashe urumva hama je no kubwira jefe wanje ntigeze mbuza je izakobwa nubwo atavyo yigeze mbonamo kuko je ndi umuntu wa mbere nahishije famille yiwanje uko jemeze ntibazi ngo bazi gusa ati umuntu adakunda kuvuga kuko no muhira usanga abandi bose bariko baratera inkuru iyo ndi kwa mutaba je ndi kandi urumva nico gusa bazi kuri jewe naho ibindi byose ngo yaciye muri bine na urumva gusa kimwe yambwiye ati uzoza uribuka kwikingira zozura bikora wikingi ntiyabimbujije kuko arazi yuko ijya myaka irinzi igera shaka ukubite shaka ugire gute urakinkubitira ariko uhejeje ku mugoroba nza ndi kumwe n'uwundi ngeso yiwe kandi hari abantu bateba kuva muri adolescence rega hari abantu bateba kuyivamo ni nkuko kandi hariho n'abantu usanga batayiciyemo ntaciyemo kabisa ntayigeza cyane abo rero nibo kenshi kunze guca usanga haje bijya vy'amatourdaje cyangwa ugasanga yaba adolescence y'abatourdaje byose ntavyaciyemo tuni kufocus. Yes, mu gusozera nk'ikintu cyanyuma wumva woshikiriza about iyi suje yacu tuko turavuga ko ibintu bijanye no guhemukirwa no guhemukira abandi, ijambo rya nyuma kugira duce durisozererako. Ico je novuga abahemukira ni mubandanye muhemukira, abahemukirwa mubandanye muhemukirwa, mwihangane kuko ni isi. Cyari umugenzi wanje nibuka twari turi muri Kenya, hari ukuntu ico gihe mu kuvoma bon si ico gihe niko mu bisanzwe muri Kenya bimeze, gusana twari twashikiye mu gakartie kameze nyene ukuntu rero twari turi mu idiri yo kuja muri Amerika. Si mwidiri eder na mahera twari turiko turakoresha nyene mugasha tuvuga duti reka tugende muri Kenya turondera ahantu dushikira kuko muri Kenya ugiye uko ushaka nabo barakugirira ivyo bashaka. Cyo turondera umuntu w'umugenzi dushikira ko rero twategezwa gushikira muri quartier yabamo. Sasa hagera mu gitondo hari ukuntu mu kuvoma hari ikintu c'ikinogo kinini bimbe nze kirekire, rero haba hari utwuma bashize hejuru ufata umugozi ugashira ku indobo ugacumanura gushika indobo ikagenda muri amazi kinjiza amazi ugacutangwa kuzungurusha cacuma kugira indobo igire gute iduge. Rero umva uwo mwanya irya ndobo ibiremereye kubera ibirimwo amazi, kijya cuma gifashe nabi hari igihe kikwiyaka uranyerera kuko hari amazi kandi ni icuma donc ijaka gatuye ukuntu uru kikwiyatse gice kizunguruka gisubira inyuma, rero uravye nabi kirakujya urutoki canke kikakubabaza nyene bishakira mubabaza mutipe atangura gusara ngo imihari vyatanda mugihe no kujya imihari yiki uri kwisi cyane no kubera utavunitse amaguru yose ngo aje hari ibintu bigushikiye uri kwisi menye tahura nyene ko byagize gute byagushikiye pakest yo gutangura kwiyumvira ati ngo urabona no uri kwisi si mwijuru nga. Rero nimba uri kurahemukirwa bifata uko vyakeruko wiyakire ntucuza kwineka. Nimba nawe ubona uko ivyo guhemukira ari byo bikubereye okay safi tuendelea kila mtu na maisha yake. Reka ndagushimire cyane kuba washimye ko tuganira. Merci. Nundi musi nagukeneye ndazi nzokuronka. Kabisa. Yes, bakunzi ba STV mwabibonye mwakurikiranye ivyo twarimwo ikiganiro cacu cy'uyu munsi, twizereye ko mwize byinshi. Yabivuze kwiyakira mu ncamake iyo uhemukiwe urashobora kwiyakira ugatahura yuko waguhemukiye atari umukunzi wawe by'ukuri canke atari w'Imana yakwandikiye ko muzobana. Ico nogira ko nka jewe nanje mpanura abahemukira si vyiza, kuko harya uko uhemukira abandi niko nawe hazogera igihe bakaguhemukira ugasanga nawe usigaye ubabara. Yes, twizere yuko mwabanye natwe kandi mwaryohewe n'ikiganiro cy'uyu munsi. Yes, mwanda mudukurikira tukayibutsa kandi no kugira subscribe kuri channel yacu, mwanda mukurikirana kandi muzoza murabona n'ibindi biganiro byinshi biri inyuma. Turabashimiye cyane, mugire ibihe byiza.